Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora byose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasengeye umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mwarahezegiwe cyane gose. Haracariho ibyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracari ibyizigiro k'ivyo abandi bagezeho nawe wabashaga kubigeraho. Haracariho ibyizigiro vy'uko vyara ukonsa ugaheka nk'abandi. Haracari ibyizigiro ko watera imbere. Haracari ibyizigiro k'iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, ko wabashaga kuyikira. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Utarapfa ntiwihebure, hejuru ibintu vyose hari imbaraga z'Imana. Hari Imana ikura hasi gashira hejuru, hari Imana irema ibitariho bikabaho, hari Imana icinzira ahatari inzira, hari Imana ikora ibidashoboka. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Yosuwa ibice vyaho ni 6 murongo waho wa 20. Haravuga ngo nuko za nzamba zivuze abantu biha akamo, mbere bacumva ijwi ryazo baciye biha akamo icarimwe, inzitiro zica zihomvokera hasi, abantu baca bararengagira bitera mu gisagara, umuntu wese aho yaratumbereye barakinesha. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gusenyuka kwa Yeriko yariri imbere yawe. Gusenyuka kwa Yeriko yariri imbere yawe. Hari Yeriko yariri imbere yawe. Hari Yeriko abadayimoni bahagaritse imbere yawe. Yeriko cari igihome kinini ya cyane. Yeriko cari uruzitiro canke korotire yari zingiriye igisagara cyose. Muri Yeriko cari igisagara kinini cyane. Ari ico gisagara umwami wabo ategeka ko bubaka korotire, bubaka uruzitiro. Mugabe iyo korotire yari itandukanye na korotire zose umaze kumva canke umaze kubona. Yari korotire nini cyane ku buryo bavuga ngo hejuru ku gihome ca korotire hejuru washobora gukinirayo umupira, abantu bashobora kugenderayo. Hejuru ya korotire abantu barashobora gukinira umupira. Yari korotire iteye ubwoba, kuyisenya byari ibintu bitoshobokaga. Nubwo wogira gute, nubwo uratobora, cyari ikintu gikomeye gihambaye cyane abi Yeriko bari barakoze, ku buryo abari indani muri Yeriko bumvaga gata muntu numwe abaho yoshobora gusenya Yeriko. Amateka avuga ngo bavuze ko n'Imana itoshobora gusenya Yeriko bitewe nuko yari yubakitse, bitewe nuko yari ikomeye. Bumvaga ko bubatse ikintu gikomeye atagihugu na kimwe kizoshobora kubatera ngo kibaneshe. Bumva ko bahambaye kubera bavuga ko koroti ijya porotaye ya Yeriko yugagwa n'amafarashi mu kuyikwega arenga 3,300, ugashiraho n'abandi bantu bateruye ivyuma bakomeye ibihumbi kugira ngo korotire yonyene bagire bayuga, kugira porotaye bayugare. Vyari ibintu bikomeye cyane. Nukuvuga Yeriko bayugaye, nubwo mwoza gutera gute mukavuga ngo reka tumene, mwari kuharara mukamara n'imyaka nta kintu murageraho. Nabo bari hejuru bakabataka amabuye bakabatera imyambi. Ni ukuvuga ko Yeriko mu amateka yavuga ko atakintu na kimwe cyoshoboye kuyisenya, ku buryo ikigwanishwa bari bafite aho muri Yeriko badashoboye kugwanya ingabo zibatatse. Ico bakoraga baca bugara Yeriko yabo. Bamaze kuyugara no kuvuga ko intsinzi babasa n'abayirose, kuko nta hantu mwacaga kugira ngo mushobore kuyinesha. Birashoboka rero nawe ari Yeriko abantu bagushiriye imbere, ni igihome kinini bahagaritse imbere yawe kugira ngo ntukirengane winjire mu mugisha wawe. Hari Yeriko abanzi bubatse imbere yawe. Hari Yeriko abadayimoni basize imbere yawe. Hari Yeriko abarozi basize imbere yawe. Hari Yeriko abantu bashize imbere yawe kugira ngo ntuyirenge. Barugaje ubuzima bwawe, barugaje mariage yawe, bashizeho uruzitiro kugira ngo urugendo rwawe nurucemwo, kugira ngo nubone kajya kazi, kugira ngo ntuvyare. Hari Yeriko bagushiriye imbere.
hari Yeriko bubatse imbere yawe wira ngo ntuve mu bupangayi, wira ngo ntiwishura ry'amadeni. hari Yeriko bakubakiye imbere yawe ituma abantu bakwanga nta mpamvu kubera hari uruzitiro ruri imbere yawe. hari Yeriko bubatse hagati yawe n'umugabo wawe, niyo mpamvu mutagihuza mutacemerana. hari Yeriko abantu bakubakiye, niyo mpamvu ibikorwa byawe bitamenyekana. ariko naje kuvugana nawe kuri uyu munsi kiyo Yeriko Imana ije kuyisenya. hariho gusenyuka kwa Yeriko zari zihagaze imbere yawe, zakubujije gutera imbere, zakubujije kwishima nk'abandi. naje kuvuga ngo ari imbaraga z'Imana zije gusenya iyo Yeriko yari ihagaze imbere y'ubuzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Abisirayeli bari mu rugendo bava muri Egiputa bagana muri Kanani, bageze mu butayu ntabwo Mose ari we bagejeje muri Kanani. hari cyabaye Mose akubita igitandara inshuro zibiri, Imana yamubwiye akibwire nyuma gikubite rimwe. ivyo bituma Imana itahana Mose, maze mu Yosuwa mu gice cya mbere Imana ishikiriza igikorwa Yosuwa. Yosuwa yari umukozi wa Mose. Imana imushikiriza igikorwa cyo kuyobora Abisirayeli abinjize mu gihugu cy'i Kanani. Abisirayeli bari abantu bagoye, aho birivuga ngo bari abantu batagondaga izosi. maze Yosuwa agira ubwoba bwinshi. Yosuwa aravuga ngo Mana, ibintu ntabwo zabishobora, abantu sinashobora kubayobora. Imana imubwira ngo shika mushiramanga, ngo zabana nawe, zagushigikira, ntabwo uzaba uri wenyene. mbere nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe. shika mushiramanga, zaba ndi kumwe nawe aho uzaja hose. nawe uri kuranyumva, Imana iravuze ngo shika mushiramanga. sizi ibintu biteye ubwoba byari imbere yawe, sizi amakuru mabi wumvishije, sizi ibintu uri kurabona imbere yawe bikomeye, ariko Imana iravuganye nawe ngo shika mushiramanga. Imana isabana nawe aho uzaja hose. Imana ihabwa icubahiro. mu bice bibiri mu gitabo cya Yosuwa birivuga ngo Yosuwa afata abantu 12 abatasi, ngo maze abarungika muri Yeriko kugira ngo baje kuhatata, bamenye ingene hameze, bamenye ingene bazahinjira, kubera Yeriko yari ihagaze imbere yabo, niho bategerezwaga kunyura. Imana ihabwa icubahiro. arungika abatasi baza kumenya ibijanye ni Yeriko. hari ibintu wamenye bijanye ni Yeriko, hari amakuru wamenye ajanye ni Yeriko, hari amakuru wamenye ko ariho Yeriko bashize imbere y'ubuzima bwawe. ayo makuru maze kuyamenya, naje kubwira ko igikurikira nuko Yeriko igiye gusenyuka, maze winjire mu mugisha wawe. mu bice bitatu Yosuwa birivuga ngo Yosuwa ateguza abantu, ababwira ibijanye no kujabuka Yorodani, ababwira ko bagiye kujabuka Yorodani. mu bice vyaho 4 bajabuka Yorodani, ariko Yosuwa abwira abantu 12 bakuriye imiryango 12 ya Isirayeli, ababwira ati nimuge. abwira abo bantu 12 bakuriye imiryango 12 ya Isirayeli, arababwira ati nimutore amabuye muri Yorodani, maze ayo mabuye muyatware ku bitugu. ibuye risobanurwa Kristo. arababwira ati ayo mabuye abana banyu nibababaza tese aya mabuye mwayakuye he, muzabishure bati aya mabuye twayakuye muri Yorodani, ubwo Yorodani yari yakamye, Imana yakoze igitangaza. Yesu niwe gishinga ntahe cyacu, Yesu niwe ntahe yacu. Imana ihabwa icubahiro. maze mu bice vyaho 5 birivuga ngo Imana itanga itegeko kugira ngo Abisirayeli babashe gukebwa, maze ko harimwo abavukiye mu butayu batari bwakebwe. gukebwa cyari kimenyetso cyo gukizwa uno munsi, gukebwa cyari kimenyetso cyo kubatizwa uno munsi, gukebwa bakoze cyagereranywa n'ikimenyetso cyo kwihana cyane cyo kwitandukanya n'ivyaha. maze ngo barakebwa kuri uwo munsi, bihana ibikorwa byabo by'ifagusa, batura ivyaha byabo kugira ngo winjire muri Yeriko. kugira ngo Yeriko isenyuke urasabwa gukebwa. umuntu arashobora kujabuka Yorodani akagera hakurya mugabo atarihana. umuntu Imana irashobora kumwinjiza mu bintu runaka ariko atagakiza karaba mu buzima bwe, mugabo
ugaca wifata ngaho umengo washitse, mugabo hariho Yeriko iri imbere yawe. Kugira ngo ujabuke Yeriko biragusaba ko wihana, kugira ngo winjire muri urya mugisha wawe, muri arya amasezerano yawe biragusaba ko wihana. Hari ubuzima bisaba kureka, hari ubuzima bubi bisaba guhagarika. Hagarika ubwo busambanya, ubwo kaborego, ubwo busuma, ubwo bwicanyi, hagarika iyo nzigo, iyo shari, hagarika iyo ngeso mbi, kugira ngo bashe kwinjira muri Yeriko. Yeriko ntabwo isenyugwa n'amagambo. Yeriko birivuga ngo Imana ibabwira ngo bayizunguruke iminsi 7, maze ku munsi irindwi ngo bavuze inzamba, bakoma akaruru, ngo maze Yeriko ibashe gusenyuka. Si igihe cyose bisaba kuvuga mu gihe uri kuraca muri situwasiyo, ntabwo ari igihe cyose bisaba kubwira abantu ibibazo uri kuracamwo. Hari abazabyumva bagutwenge, hari abazabyumva bakuvuge. Niyo mpamvu rimwe na rimwe birasaba kuhora. Yeriko mu kwizungurukaga basabaga guhora, guceceka. Nawe hora, ceceka, wigenda uratangaza ibintu vyawe, wigenda uratangaza amakuru yawe, ko si bose banezererwa ubuzima bwawe. Maze Imana ibabwira ngo muyizunguruke bucece. Hari abantu bamaze igihe bakubona uri kurazunguruka, ariko ntibazi ko hari ijambo Imana yavuganye nawe. Birivuga ngo bageze kuri Yeriko bararaba ingene boyicamwo. Abisirayeli barumenga ntivyashoboka, mugabo ngo basenze Imana. Imana ibwira Yoshua ngo Yeriko ndayigabuye mu maboko yawe, ngo ndetse n'ibiri mu gisagara byose ndabigabuye mu biganza vyawe. Imana ishimye cyane, Imana yagabuye Yeriko mu maboko yawe. Maze Imana ibabwira ivyo gukora. Abo muri Yeriko babonye Abisirayeli bariko barazunguruka, bibaza ngo Abisirayeli basaze. Hari abantu bamaze igihe bakubona uzunguruka, nta kintu kiriko gikoreka mu buzima bwawe, ariko nibazi kurindiriye inshuro igira 7 kugira ngo Yeriko ibashe gusenyuka, maze winjire mu mugisha wawe, winjire mu gisagara cyawe. Imana ihabwe icubahiro. Hari abantu babona duhoze bakibaza ngo turabasazi, batugirira nabi, bakadutuka, bakatuvuga, bakibaza ngo turabasazi, bakibaza ngo ntacyo turi, ntacyo tuzi. Ariko nibamenye ko hari ijambo ry'Umwami turyamanye, ko hari ijambo ry'Umwami turiko turagendana, rivuga ngo ubwo buzima ntibuzahora uko, rivuga ngo uzinjira mu mugisha wawe, uzinjira mu masezerano yawe. Hari ijambo ry'Umwami dufise, kandi iryo jambo ry'Umwami ntabwo ripfa, nta nubwo ribora. Imana izashitsa ibyo yavuze ku buzima bwacu. Birivuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gatondo impundu zikavuga. Hari igitondo cyo kuvuza impundu, hari igitondo bazamenya gutara umusazi, hari igitondo bazamenya uwuriwe, hari igitondo kizasobanura ubuzima bwawe. Abagusuzuguye bakakuba, abatakwemeraga bakakwemera utanabibasabye. Hari igitondo kimwe aho abantu bazogusaba nimero ya telefone, no musi ntawe utunga nimero yawe ya telefone, n'uyifise nakurondera ntabwo akwandikira kubera arabizi ko ataco wo mumarira. Ariko hari igihe Imana isahindura ubuzima bwawe, kandi ico gihe ndakibona kiraje kandi kirasohoye. Aho Imana ije gusobanura ubuzima bwawe, aho Imana ije gucinzira hatarizira, aho Imana ije kwemeza abatemeraga ubuzima bwawe, aho yari kugiye gusenyuka, aho ibyo abarozi bari baragukoreyo bigiye gutakaza agaciro, maze winjire mu mugisha wawe. Birivuga ngo bamaze kwihana no kwatura isaha ngo maze bazinguruka Yeriko za nshuro 7. Ku nshuro ya 7 Yeriko irasenyuka. Nagomba ngo wihane shuti yanje, reba ibyo wagendeyemwo. Birivuga ngo barimye mwisuzuma kandi mwimenye, mumenye uko mumeze. Ni wisuzume shuti yanje, ni wirebe mu kirore cy'ijambo ry'Imana. Niki wakoze kinyuranye n'ijambo ry'Imana? Niki wagendeyemo gitari cyo? Niki wakoze kinyuranye n'ijambo ry'Imana? Nagomba ngo wihane. Numara kwihana, nagomba gutangariza ko Yeriko ije gusenyuka mu buzima bwawe. Ndumva nasenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, hari Yeriko abadayimoni bashiriyeho uyu mwene data. Hari Yeriko yamubujije gutera imbere, yamubujije akazi, yamubujije mariage, yamubujije uruvyaro. Hari Yeriko yamubujije kuja mu mahanga kandi abandi birirwa baragenda. Hari Yeriko yatangiriye ubuzima bwe, yazanye gutumvikana hagati n'uyu mugabo n'uyu mugore. Hari Yeriko yatandukanije uyu muryango.
Yeriko nisenyuke, Yeriko nisenyuke, Yeriko nisenyuke, uyu muryango usubirane, iyi famiye isubirane, uru rugo rwongere rwubakwe, iyi mariage ayikore, uru rugendo rucemwo, iyi ndwara yikire, rabadegibaya, aronke runo ruvyaro, atera imbere, aroranirwe, abone kano kazi, mushahara uzamugwe, mw'izina rya Yesu. Amen. Mana iguhezagire cyane. Urifuza gusengerwa, ufise umutwaro, ufise inzozi warose zirakuzazanira, twandikiye ku ino nimero tugufashe. WhatsApp yacu ni +257 65 57 339. Mwarahezagiwe muri umugisha w'amahanga, mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi zino nyigisho, murakoze cyane.